Ndabaramukije cane nizere ko muri impore aho umwe wese aherereye. Muri iyi video nje kukwereka ukuntu woshobora kuvugana n'umuntu kuri WhatsApp kandi uwo muntu mukaba mudahuje ururimi. Ni ukuvuga wewe nimba uvuga igifaransa ugashobora kwandikira umuntu avuga icongereza canke avuga igishinwa canke avuga icarabu kandi mugahuza, ico carabu akwandikiye canke ico gishinwa canke icongereza ukagishira mu rurimi wewe wumva kandi ugasanga muriko muravugana muhuje. Rero mubane nanje gushika impera ya video, umuntu tubana gushika iyi video yose ayimare azoba afise ubushobozi bwo gushobora kuvugana n'umuntu badasangiye ururimi kandi bagatahurana bakasobanukiranira ivyo bariko baravugana. Rero ico ndabasaba ni cakindi, ni ukubandanya mudushigikira mu gufyonda kuri subscribe aho hepfo canke s'abone bivanye n'ururimi YouTube yawe irimwo, hama mufyonde no ngaho ku gakengeri. Guys, rero jewe ndaza kwifashisha mfise WhatsApp zibiri, ndaza kwifashisha inimero zibiri, ni ukuvuga iyi nimero jewe niyo nza kwifashisha. Rero iyi nimero dufate uyu muntu tugomba twandikire ntazi igifaransa, je nza kumwandikira igifaransa nawe ntakizi, rero ndabereka uburyo aza kubihinduramwo abone ururimi tumwandikiye. Ni ukuvuga wewe urinjira aha muri iyi kuri uwo muntu ushaka ko muvugana. Dufate rero uyu muntu jewe nzi igifaransa, urya muntu nawe azi icongereza, rero bisaba yuko urya muntu nza kumwandikira icongereza kandi ntaco nzi. Aha rero ikintu nca nkora ni giki, nca nza nkafyonda kuri utu tuburungu dutatu ngaha. Aha ku tuburungu dutatu nkafyondako nk'uku, nkaca nza aha hantu sorry gatoyi, ku tuburungu dutatu, hama nkaca nza kuraba iri jambo ngaha ryanditse ngo translate. Aha iri jambo niryo duca dufyondako, ugaca ufyondako nk'uku. Ibi bije uragira ngaha kuri OK, ni ukuvuga bibiza mu gihe utari usanzwe ukoresha iyi service. Ni ukuvuga rero murabona yuko ubu vyahindutse, ubu hari ahantu habiri dushobora kwandikira. Ni ukuvuga aha hepfo tuhandika ururimi twebwe tuzi. Guys, mwihangane muri iyi systeme ntiharimwo ikirundi ngo umuntu ushobore kumwandikira ikirundi. Ni kuvuga hariyo izindi ndimi zose havuyemwo ikirundi n'ikinyarwanda, ariko muze kwandika muri commentaire nimba mubikeneye, nze ndabategurire ni video mushobora kwandika mukoresheje ururimi rwose mwifuza harimwo n'ikinyarwanda. Okay, aha rero aha hambere aha kuri detect language, ni ukuvuga ushiramwo ururimi ushaka kwandikira uwo muntu. Ni ukuvuga twebwe dushaka tumwandikire mu gifaransa, turashagura French, hama aha naho haja ururimi ushaka ivyo bintu wanditse yuko bica bijamwo. Ni ukuvuga aha rero turandika, mubona yuko twandika muri aka kantu ko ngaha hepfo, aka ka kabiri turandika bonjour, bonjour, comment ça va. Okay, murabibona. Okay, murabibona yuko ari akantu k'ubwenge cane. Ni ukuvuga twanditse ti bonjour comment ça va, ni ukuvuga mu congereza ni hello how are you. Murabibona neza cane yuko ari akantu k'ubwenge cane. Okay, aha rero uca urungika aha nk'uko bisanzwe. Okay, murabibona na message hariya hejuru kwiciyishika. Aha rero ni ukuvuga rero tugomba twandikire umuntu twebwe ubu naho tuzi icongereza. Mu guhindura ucuza aha hantu hari igifaransa ugafyondako nk'uku, ugaca uraba icongereza ariyo canke English. Okay, uraraba icongereza harya hambere. Ni ukuvuga ubu tugomba twandikire umuntu icongereza ariko kigende mu carabu. Okay, turaraba icongereza, mwihangane gatoyi turabe icongereza. Guys, izi ndimi zose ni ndimi ushobora kwandikiramwo umuntu kandi mukumvikana neza cane. Okay, ndabona ntariko ndabona icongereza ngo kize aha. Okay, reka naco aha dushiremwo icarabu. Ahabe ngiyi uca muyibona ngaha.
uku ni ukuvuga aha ushiramwo ururimi ugomba wandikira uwo muntu, aha naho ushiramwo ururimi ushaka yuko ivyo bintu bica vyihinduramwo. Ariko reka turabe yuko ndabe English, ngiyi ya anglais iciye iza vyoroshe. Ibi bivuyemwo haberetse naha ku tuburungu dutatu aha kuri clavier, hama agaconda aha hepfo handitse ngo translate. Okay, murabona yuko ubu ari English Arabe, murabibona. Aha rero duca twandikamwo icongereza, twandike hello, how are you, how are you, me I am okay, me I am okay. Nukuvuga twanditse ngo bite mumeze neza, jewe meze neza. Murabibona mu Carabu, ku muntu uwandikiye umuntu azi gusoma Icarabu aca abona ivyo wamwandikiye nk'urwo rurimi rw'iwawe nk'uku. Okay, murabibona yuko ari akantu k'ubwenge. Aha rero mu gihe nawe akwishuye muri ca Carabu ciwe ati uca ubigenza gute, canke muri rwa rurimi rwiwe wewe yumva, ni ukuvuga uca ufata iyi message ugafyonda ugumije ko nk'uku. Reka tubikorere mw'irya yindi WhatsApp, niho tuza kubitahura neza. Okay, ngiyi ni ukuvuga uyu muntu rero aratwishuye vya bintu twari twamwandikiye, aratwishuye ibi vya bintu twari twamwandikiye ngibi, aratwishuye kandi mu Carabu. Okay, ngiyi message tuvuge yuko atwishuye ibi. Ni ukuvuga aha rero uca ugira gute, uca ufyonda ukagumiza ko kuri ya message akwandikiye, ugaca ufyonda aha hejuru kutu tuburungu dutatu, ugaca ufyonda kuri copy. Urashobora gusanga akantu ka copy kari mwutaha hejuru, ariko jewe ca ngaha ca fyonda aha kuri copy. Ibi ndibaza musanzwe muzi go kopya message, hama ugaca uza ugafyonda aha kuri message, ugaca ugira kuri aka kantu mubona ngaha uku. Urabona ko haca haza twa tuburungu dutatu, uca udufyondako, hama ugaca ufyonda kandi ngaha kuri translate. Aha kuri translate ni ukuvuga ubu rero aha hambere tuhashira Icarabu. Aha sorry gatoyi, aha hambere haja Icarabu nk'uku, turakiraba ngiki. Ni ukuvuga aha kabiri naho haca haja rwa rurimi twebwe twumva, murabona yuko ari Icongereza. Aha rero duca dufata ya message, je murabona ko ikiri ngaha, ariko mu gihe wewe itaje uca ufyonda aha dushira ibi. Sorry gatoyi guys, ni ukuvuga aha tuvyihinduramwo, niho duca dufyonda tugumijeko nk'uku. Mwihangane, murabona yuko biriko biravamwo kumvo z'utwo dufresh nkoresha. Uca ufyonda ukagumizamwo ngaha, uca ubona ijambo ryanditse ngo copy canke paste. Ona aha kuri paste, ino hirya niho nca mfyonda. Ubona mu Carabu guys, mwihangane vyari vyahindutse, murabona yuko aha vyasaba yuko haja Icarabu, harya naho Icongereza. Hama uca ufyonda ukagumiza ko rero nk'uku. Murabona ca Carabu cacu ngaha yuko caciye gihinduka mu Congereza. Aha rero uca ubona ivyo yakwandikiye vyoroshe, murabona yuko ngo hello, how are you, me I am fine, ni ukuvuga jewe meze neza. Hama uca ufuta rero ibi, ugaca usubira mukandikiranira. Aha uca uhindura nk'uku, aho ugaca ushiramwo ca Congereza, aha naho hakaba Icarabu canke ururimi ubwo ari rwo rwose ushaka kwandikiramwo uwo muntu. Guys, murabona yuko tugerageza tukaza turabaha utuntu tw'ubwenge tuba tugezweho, kandi tukabafasha mu buzima busanzwe. Okay, bashimire rero ku bantu mwabanye natwe kuva ku ntango ya video gushika ku mpera yayo. Bye bye, mubandanye mudushigikira mu gupartaja ibi vyigwa vy'ubwenge tubategurira, mu bisangiza abandi kugira ntibizoze birabacika canke abo bandi ngo bareke kubimenya. Fasha rero gupartaja ibi vyigwa kugira n'abandi benshi bashobore kubibona. Mwakoze kubana nanje rero, turasubira canke tuzosubira mu kandi gatrike gakurikira.